uyu ni Junior nasigaranye wo mu Burundi. None ntiwibaze ko iryo shugwe rizoshobora kubura ripfe rihere n'iryapfa rigahera bizoca bigenda gute? N'iryahera nzobereka ibindi Junior yamaye ibisumba ngaha. Jesus Christ. C'est vrai. Vrai. Ninge muzobibona. Muriko murankurikirana kandi mugume munkurikirana muzobibona. Ibintu nabwiye ngo ndagwe gift. Sinzi n'ukuntu yumvise mumenga norira nkarira cyane. Mugabo namusozi kubwo nyene kwiyumvira cyane. Amosozi no gukora kane yakoroze. Nzamona Junior aranzanye ishugwe aramaye. Wow. Nditsana ndagukunda cyane. Ushaka kumenya Junior ukuntu ameze n'ukuntu ateye. Nankurikiye jewe adrewe zo mu Burundi ndamubwira nimba shaka kubimenya. Shaka kuronka nimero ya Junior utegerezwa kuca kuri jewe. Urumva byose ubu rero responsabilité moi Nditsana abatari banzi izina nitwa Nditsana mugabo Aliyawe zo mu Burundi. Nditsana Aliyawe wo mu Burundi. Nditsana reka ndakubaza ibibazo biki kugira turangize n'umwanya uriko uragenda. Ni witeguriye gute umwaka wa 2023? Barambwiye ko bazonkorera nabi kubgande kubwa Junior. Oyaha. Bya vrai. Abakobwa? Aha rero ico mubona rero. Nangoma ndabaye gaso. Kuri rero wanje Aliyawe wanje na Junior ndabaye gaso. Nimuzokoreko. Ubwiye abakobwa b'abarundi cyangwa n'abanyarwanda? B'abarundi. B'abarundi baba mwiko bazonkorera nabi. Byinshi ari mwarabibonye turarimbana turatamba uramera nk'uri kwararira bya bintu yacu yagushikira kwa Aliyawe. Ndarira sinzi n'ukuntu yibabwira. Ndarira Junior arambwira hora. Turavuga nyene umwanya utari muto. Ladies and gentlemen, dizera komeze neza aho muri hose ibintu ari top kabisa. Kuba tumeze neza naho reka dusenga Imana peut-être ejo cyangwa hirya y'ejo. Ibintu birashobora kugenda neza cyane gose. Uno musi ushobora kuba uri kurarira ariko Imana ikaguhanagura ayo marira. Bisaba gusa yuko wizera. Guys, reka nshimire umaze gukora subscribe kuri Nemilan TV. Nshimire nawe utarabikora ariko ugiye kubikora ubu nyene kubwa support yiwawe, kubwo gushigikira umuziki ndondi, kubwo gushigikira iby'iwacu muri bwa bumwe muri bwa rukundo nyene. Kora subscribe kugira ujye urabo wa mbere mu kubona ibiganiro byose vy'amabica kuri no TV yanyu ariyo TV yacu Nemilan TV. Imbiranje ndibaza murabona ndi kumwe n'umukobwa mwiza, ndi kumwe n'umwigeme mwiza. Reka ndababwira basigaye bamwita Aliyawe wo mu Burundi. Ndibaza benshi baramuzi, hari abasanzwe bamuzi kuri social medias, hari abasanzwe bamuzi ahasanzwe abaye, abasanzwe yigana nabo na kandi kajyo keza ko ku muntu ataramuzi amumenye. Festival ndamukiriza abariko baradukurikirana bose. Nsawa umeze neza. Bameze neza kandi n'ikindi nashana nababwire umwaka mushaje. Wow. Aliyawe wo mu Burundi arifurije abarundi bose n'abari mu mahanga umwaka mushaje. Wiyumva gute iyo urangije umwaka uri muzima? Ndaryoherwa cyane kandi ikintu noshimira Imana kubera nkiri ngaha nkiri muzima n'abandi aho bari ndabasabiye gushima Imana. Gira ijambo rimwe ubwiye umuntu yoba yarihevye kubw'uno mwaka wa 2022. Ico nomusaba kwizera Imana. Nikuno novuga nyene yizera Imana. Twese nuko duca mu bintu byinshi mugabo kwizera turizera Imana. Ni Nditsana Aliyawe wo mu Burundi. Umwaka iwawe wa 2022 wagenze gute? Anje umwaka wa 2020 bintu nabona nyine nk'indoto nyine nkabona ubu niko ndabibona imbere ukurungu ko biragenda biba kubera ni sinari niteze ko vyoba mugabo niko ndabibona biriko biraba. Iyo rero bavuga rimwe kwizera Imana nuko hari ikintu wo wiyumvira wizeye ikintu vuze nje ndizeye kandi shaka nzogishikeko ukigiriye umwete urashobora gushikako. Cyo n'ikintu nifuza abantu
bamenye kwizera. ni kihe kintu iwawe ubona ko byari indoto ariko ukabivuze yuko mu mwaka w'ibihumbi 2022 byarashoboye kuba réel warashoboye kubibona ni kihe kintu kimwe wabona ko ari indoto ariko cabaye? Ikintu ca mbere nukuri sinobabesha, ikintu ca mbere jewe nabona ko yoba nyene mvuge ni nk'indoto nabona mugabo byarabaye. Ikintu ca mbere nabona ko menga ni indoto vya Airways, nabona menga ni indoto nibizoba, narifuza basi umuntu nzonamubone mugabo kandi Imana yaranyizigenye nabonye ko byose bishobora kuba naramubonye kandi ngira navyo sinovuga ngira namwe mwarabibonye ukuntu byagenze. Cye nka Airways natanguye kumushira kuri stati ntabana n'umwe yaramunze na Junior narabashira ko bose nkavuga nyene couple itesa bagikundana urumva. Hama jewe kweri sinobabesha narabakunda cyane mugabo sinaniteze ko nzobabona cyangwa ko tuzovugana mugabo ubu aho ngeze namaze kuvugana nabo namaze kwifotoza nabo bamaze kuma ibintu byinshi sinzi nuko nabibabwira namwe nuko murankurikirana nukuri siniko ndabesha mugabo jewe sinakunda abantu bo mu Rwanda sinabakunda abasani bo mu Rwanda mugabo usigenda bakunda ubwo abantu babiri usigenda bakunda Ugande nande Airways na Junior. Kubatabizi ni Litiana umukobwa asa na Airways nibaza muramubona nindi yaguha iryo zina ryo Airways yo mu Burundi? Iryo zina rya Airways kunagiyisa ubwa mbere kuri Facebook nari nitwa Tati Lamek. Hama Tati Lamek ndavuga oya ndashobora kwita Airways cyamfata nyene amafoto yose ndagira indi konti ya Facebook umve ari gukunda gusa umuntu aho rero ni gukunda umuntu ndahindura konti ya Facebook chaniyita iyindi zina chaniyita Tati Airways. Murumva ko nyine nakitiane ni nkigi wanje gusa chaniyita nyene Tati Airways chanangura gushaka ku ifoto ya Airways kuri profile kuri WhatsApp hose bibaza none twibaza ko ari wa mukobwa twavugana n'abantu bakibaza ko bavugana n'umukobwa mu Rwanda mugabo ko bavugana Litiana wo mu Burundi. Hama ukuntu imisi igendera itera imbere niko naje rero nagira ndabibona Airways ndamukunda n'abantu bamukunda banyita Airways no muri quartier bakanyitukwa aho ngiye Airways ndashobora kuja nk'ahantu nkasohoka ukabona barashize ibyimbo ya Airways kwera bambonye umumva ko ibintu bisigaye bitesa sana. Hama abantu nyene barabikunda naje ndabikunda ubu aho bigeze sinzi no kuno bibabwira. Ubu aho bigeze ku yindi level yo hejuru cyane ngira nabo nyene barabibonye sibwa ngo ndiko ndiyemera mwarabibonye cyane barabibonye n'ukuntu ibintu byose byabaye abiri kuri level yo hejuru aho Airways wo mu Burundi Juno Kizigenza yamuhamagaje kuri stage abantu benshi bashobora kwiyumvira ati ni base mwakoze na Juno Kizigenza uno musi turi kumwe nawe we live turakeneye uduha umuco ingene ivyo bintu byagenze ivyo bintu kuno byari byabaye nyene sinanabitahuye naza mbona bashira amastati bapostinga Junior azoza mu Burundi Junior azoza sinanavyemera nkavuga je nzovyemera ngize iki nishikiyeyo ndamubona ku Junior niri amahera yiwa naho bari kuvuga ijya show abashire kuri 100,000 nukuri nari bushikayo sirikuwa nuko ndiyemera nari gushikayo. Hama nzambona DJ Paulin aroganje kirori nyene aramagaje nyene Junior nyene ndavuga none siniko ndabitahura ibiko birinjira mu mutwe wanje nyene ntibiriko birinjira mu mutwe wawe nyene aho muri 2022 nyene Airways mwarabonanye ubu naho haciye haza uwundi rero mwumva ivyo bintu mwumve n'ukuntu ibintu disi niko ndabitahura bigeze ku yindi level yo bari mitsi nta mitsi niko ndakoresha abantu nibariko barabitahura kubera jewe sindabona Airways sindabona na June naraba postinga mu abantu bambwira uramukunda si uzobona araje mu Rwanda
araje no mu Burundi sije navuze sinze nzobona kwasi araje no mu Burundi kwa naramukunda cyane abantu barabibona bandanye iyo nkuru umaze kubona Paulin arorganije igiteramo DJ Paulin amaze kwega nyene amaze kugira igiteramo nyene ndavuga aha nzotegerezwa kugenda naho biki nzogenda tu nyene nari sindi program yo gusohoka n'abana na mama tujye kuryoherwa nyene na famille mugana babwiye ni murashobora kumbabarira kuri Junior ndashobora kujayo murumva ndababwira ni mumbabarire cyane mugabo jewe nshaka gushika kwa Junior barambwira oya ntabwo nzojayo ndabwira ntegeretse kuja kumuraba Junior ndamukunda sana kandi ndamukana mu murabizi barambwira oya nibiku manye baravyanka tavuga none ndiyumvira none ngaho ico nokora nokora iki kugira nje kwa Junior ndiyumvira ndicara hasi ndiyumvira ndabura nico mfata nico ndeka ndumvira ne saba umuntu abase azamvugire ndabura camvuga reka ngire ide yindi ico nakoze naciye mfata ndagwara barazi kwigwaza ukarira atamusozi ufise mugabo ukayarondera ivyo murabizi baje warigwaje ndagwara bimwe bibi n'ubushu habungira na Junior yari muri jewe n'ubushubwo nyene bigaciye budashuha bimwe bibi mama aravuga umwana wanje arapfa n'ukuri ndigwaza ndababwira ni mundeke basi jewe ndyame sishobora gusohoka ni musohoke baraganya nyene kuryoherwa ndababwira nshaka kuryama nduhuke numva umutwe numva nyene umutwe ndaryama maze kuryama bamaze kugenda sije nabonye basize mu nzu jejenye nukuri sinzi nukuntu biba nimunahura nimunyumvize ndimo kibaza ko byanabaye muvuga ko ari gufyina ukuntu kuri niko ndabaha ndagwara nyene bamaze kugenda sije nabonye ndaragiye nafashe imuzu nk'umusazi nambaye imuzu nk'umusazi mba nambaye imuzu sije nabonye nashize kwibarabara maze gushikibara kwibarabara ciye numva ushuye bwaciye buhera naciye numva imbeho ubwo nyene naciye nkanya imbeho gusa sinzi n'ukuntu bibabwiye bwira mu nyumva hama ndagenda nyene ndafata taxi ndagenda guhitana abandi bagenzi banje turajana sije nabonye nashitse gusuka imbere y'umuryango naciye mvuga Imana ishimwe make naciye mvuga Imana ivyo yashatse bibe birabaye nije ndi umwaka neza ni buri umwaka neza umwaka ndawuriye ndaryohewe umwaka ibintu nasaba bibe ndiko ndabibona kandi birabaye iyo bavuga kwizera umaze kumenya kwizera ikintu cyose ukeneye kizogushikira kandi kitegereza kuba jewe naricara hasi nkafukama mani icoma jewe nkamubona Airways na Junior naragisaba sana mugabo ico nasaba kandi narabisaba cyane kandi byarabaye rese nivyo ni ibintu siniko ndatahura ukuntu byabaye maze rero gushika hajya barambona abanzi bambonye ubwa mbere Airways uko nyene bavuga ati Airways yavuye mu Rwanda nyene bankunda bamfana nuko nanje bamfana ko aje ndi Airways zo mu Burundi hama ndashika hajya barambwira udi Airways wewe turakuza ngo nuri amahira wowe ngaha tugeza kwinjira kwa gusa winjiye kubona sinzi n'ukuntu bibabwira none mubibona jewe ko nari sa n'umuntu yarishe mubibona kwanza mukimbona nk'icinjira mubona ko nasa n'uwarishe ni kubera ko tuba tuzi hajya imbere hari abantu banshi bariko bararihisha ntibashobora kwinjira uterekanye itike wowe byagenze gute kugira ngo winjire uterekanye itike murashobora kuraba na video murabe ko jene nambaye akantu ko kuboko urazi ko utambaye akantu ko kuboko ntibashobora kwinjira murabe ko jene ndakambaye muce mwemera bazi ivyo ndiko ndayibabwira murabe neza ijya video ya Junior bazi bose bari hajya bafashe video ama image turi kumwe na Junior bakabiraba bien barabe ko jene nambaye bujya gukoma ntagakomo jene nambaye kubera bazi ko icambere jewe ndamufana kandi ndamukunda cyane baca bamenya rero ni nka Airways wo mu Rwanda ashitse kumbe sindi we ndo mu Burundi mba ndinjiye
n'abagenzi banje twari kumwe barariha amatike mba ndinjira indani nta muntu n'umwe l'entrée promoter Amipro nta n'umwe twari twavuganye abantu niko baca bashaka kwikompika jewe bamamagaye twari twabivuganye n'aba MC je nka l'entrée promoter nka Amipro na kimwe je twigeze tuvugana nabo baratangaye kubera bambonye hajya bavuze ni Airways wa wundi kubera barabizi n'ubwa mbere ni Amipro yari yamamagaye Airways wo mu Burundi ari nga arashobora gushika nga none hajya Amipro niwe yamamagaye hajya ni Juno yavuze ati ndashaka Airways wo mu Burundi aze abe Airways turirimbane indirimbo twari turi hajya turiyumvira ninde aza kujayo abakobwa bari benshi cyane abakobwa bari benshi hajya ndazi rero n'abagize jabo ni benshi cyane aya bagize jabo Junior kwikasa vyari Airways oya sérieux nibasa arankunda bikwiye kandi yaramaye n'ishugwe sinzi ngirire nga yarabemeje yarambye Ditsiana shaka yurire ngaha tuvuga kandi yaramvugishije arambwira Ditsiana ndamukunda turaririmba ngeni byinshi mwarayibonye hajya turarimbana nararyohewe nanjye sinavyo nari niteze ko vyoba mugabo narabibonye cyarabaye ni gute bashobora kumanaginga umunezero wawe baragutoye mu bakobwa benshi cyane mu bihumbi n'ibihumbi by'abakobwa bari hajya ariko batoye Ditsiana batoye Airways wo mu Burundi aje guperforminga na Juno Kizigenza kuri stage abantu bose bari bifuza gushikako wewe washoboye kumanaginga gute ujya munezero washoboye kuvyumvamo gute hama jewe icambere no babwira je nkikiri haje nyene Juno ari kuri stage twari yaje je nari imbere mugabo twariko turaryoherwa nyene twese n'abagenzi twari kumwe Junior hama haca habundi umupansi umwe nyene aza ambwira none wewe ni sawa witwande ndamubwira izina rye wanje acambwira ngowe uri Airways ndamubwira ego asha ngo murasa ni wowe kweli nabwira ni jewe nyene ni wibeshe wo mu Burundi ni jewe hama giheze iryo jambo hama Junior acavuga shaka Airways wo mu Burundi aze turirimbana indirimbo yo bari ngaho nibatevye l'entrée promoter ko yari yamaze kumbona asharanduzanye n'abandi baranduza hejuru n'icambere akimamagara n'umutima warasimbye sinzi ukuntu habwo niyumva mu mubiri numva menga namaki nararyohewe hamwe jenye nibura ndavuga si jewe ngira bavuze undi muntu mugabo mu bakobwa bose bari hajya kweki none badatwaye undi batwaye jewe abari impamvu nyabaki niyo rero base abantu bariko baravuga yuko peut-être mwari mwabiteguye duha umuco nimba mutabiteguye kubera ko ntibitahuritse ingene batoye wewe mbega bakubonye gute hajya ahantu wari uri byagenze gute je hajya narindi bamwe bari banzi n'abandi ntibari banzi gusa nikiri hajya aho nari magaze bambwira urasa na Airways abana tsazambye urasa na Airways ni wewe n'abandi bambonye hariya bambye Airways ni sawa kwari bamwe bamari bamaze kugira iki kumenya rero nkikiri hajya zanumva bamamagaye nta kintu navuganye n'abandi promoter nta kimwe je navuganye na Amipro kandi Amipro siwe yamamagaye nyira mwese mwarabibonye wamamagaye jewe ni Juno niwe yamamagaye si Amipro yamamagaye si handi promoter yamamagaye nabo baratangaye kandi nabyo bari biteze ko na Juno ashobora kumamagara ngira mwe mwarabibonye hama candurira nyene ngira byinshi hajya mwarabibonye turarimbana turatamba uramera nk'uri kwarira bya bintu yaksi yagushikira kwa Airways ndarira sinzi n'ukuntu bibabwira ndarira Juno arambwira hora turavuga nyene umwanya utari muto arambwira hora ihangane nuko ukiva kuri stage umanutse hasi abantu bakwakiriye gute abantu sinzi n'ukuntu bibabwira muvuga ko ndiko ndababesha ndabibabwiye muvuga ko ndiko ndababesha
nari hariya muri 20,000 mugabo nkiva kuri stage sinagiye kandi muri 20,000 nagiye muri VIP ya VIP murabizi yari 50,000 na 100,000 sinagiye ngo muri 50,000 nagiye muri 100,000 abo ba VIP bo bakwakiriye gute baranyaki bararyohewe barambaza aliyewe sawa barandamuza jewe sinobabesha nta nzoga nywa ngujya musi naranyweye inzoga ujya musi waranyweye inzoga naranyweye inzoga bama Heineken bakambwira oya na vy'amafana banzanya nka Heineken zitanu none nkavuga none jewe ndabuze nahonja mugabo abagenzi banje n'abandi bantu mugabo bose baratangaye ivyo bintu byo kunywa inzoga nk'ubu umuvyeyi wawe avyumvise ko wanywa inzoga nico kibazo rero mugabo yavuga yanyweye inzoga arafise impamvu yazinyweye siwe n'umunezero mwinshi urashobora kurira utari witeze ko ushobora kurira umunezero mwinshi urashobora kunywa inzoga navyo wari uzi ko ushobora kunywa inzoga turasubiye inyuma gato nguyo Juno murahejeje kuririmba aciye avuga ati ndafise gift ngomba kuguha kuri wowe wiyumvira ko ari gift nyabaki nukuri kuri jewe sinobabesha gift nanizeye ko Juno yashaka kuma nanibaza ko agiye hariya agiye kuvuga bamushira indi ndirimbo yaramwana bibonye yaragiye hariya cangira ko agiye kuvugana na DJ ashira iyindi ndirimbo andirimbire mugabo namwe mwarabibonye cyambona aramba ishugwe nukuri sinavyizeye ko yo bari Juno none na Juno twarabivuganye rero twarabivuganye namubwiye Juno imishugwe none twarabivuganye na Juno ntavyo twavuganye mugabo byose mwarabibonye wari uzi ko ari indirimbo agomba kuririmbira je nasa nini baza basi agomba ndirimbo mugabo nzabona arama ishu navuga arambwira Litiane kira nkarawe yari babwiye mwarabyumvise Litiane ndagukunda cyane yo ndavuze uko Junior nirabivuze Litiane ndagukunda cyane ngoma ndaguhe gift nziza cyane kandi azi kuza kuryoherwa gift yagiye kuma narinzi ko ashoboye agiye hariya aguma rira indirimbo reka rero nanjye rero ambwiye ngoma ndaguhe gift sinzi n'ukuntu yumvise mumenga norira nkarira cyane mugabo namusozi kubwo nyene kwiyumvira cyane amusozi no gukora yakoroze nzamona Juno aranzanye ishugwe aramaye Litiane ndagukunda cyane kandi yararivuze ngira mwarabyumvise yaravuze Litiane ndagukunda cyane izina giwa nyavuze Aliyeways oya yari kuvuga Aliyeways bavuga mwibaza ko avuze Aliyeways wo mu Rwanda avuga Litiane yavuze Litiane kugira mutahure n'abatari banzi izina bamenyere ngaho urumva uba uri mu rukundo na Juno sha sinzi n'ukuntu bibabwiye ibyo sivyo sugira mu bimenye muzabimenya hanyuma muzobibona nkajyari twogira tubisigure neza kuko Aliyeways wo mu Rwanda Aliyeways wa vrai arashobora kuvuga ati bon ashobora kuba mukunda ashobora kuba nyene agatima kagitera kuri Juno cyangwa Juno agatima turabizi hama Aliyeways n'umugenzi wawe uno munsi ntiwibaze ko bishobora kubacanisha ngo bivanye n'ico kintu cipashije tumaze kuba ikintu kimwe Aliyeways none ikintu Aliyeways afise simfise niki sinyinyi gusa hari ibindi mugabo Aliyeways amaze kubona ivyo yovuga nta kimwe niyo babara ahubwo yoryoherwa agize Aliyeways bande abangahe babiri no mu Burundi no mu Rwanda no mumva Juno ageze mu bintu nyabaki hamwe agiye mu Burundi avuga ati jewe ndi kumwe na Aliyeways wo mu Burundi ahubwo apana Litiane ngaha ndi kumwe na Litiane wo mu Burundi ndi mu Rwanda ndi kumwe na Aliyeways wo mu Rwanda muravuga rukundo Juno Litiane hari ibintu uri kuraduhisha udashaka ko tumenya tubwire ikintu kiri hagati yiwawe na Juno kuko umenga hari ibintu byinshi waba waravuganye twebwe tutazi navyo nobabwira kubera nobane ko ndamena ibanga kandi ndabibabwiye bamwe bonyica nkande yo kwica yo
ari abafitiye jariro ngaho nuko kino ni kwa Alia Rose bahamagaye jewe atawundi umuntu bahamagaye kwa Junior turi hajya hari abakobwa bangana gute ko bahamagaye jewe numva ndabibabwiye sinogira ikibazo ivyo rero kibibanga ryanje nande na Juno kibibanga ryanje na Juno sishobora kwibabwira ushaka ko ndabikubwira ni birefu asha tuvugana inbox ndakubwira jewe byo Junior twavuganye nk'ubu Juno Kizigenza yobona ino emission acavuga ati ko ariko aravuga amabanga yose kuri wewe agacuba atangiye kuguhindurira ngo byifatamwe gute nukuri kimwe sinobabesha nabanga ndamena nta na kimwe ndavuga ndiko ndavuga kubwiki ivyerekeye vyabaye nta na kimwe ndavuga ivyerekeye naje na Junior turi babiri nta na kimwe ndavuga je na Junior twavuganye turi babiri oya ntabanga je ndiko ndavuga je nabanga mena Alia Rose murabona ariko arambene ibanga nanje rero Alia Rose do mu Burundi nashobora kumena ibanga wow Litian ndibaza kuba bari hajyaje niho narindi narabibonye ibintu byari biri top kabisa ibintu byari bimeze neza cyane gose aho yakuzana ishugwe ndibaza muriko murabona video ya yingene bamuhaye ishugwe umukobwa ararira ntavyo yari yiteze abantu benshi batangura bavuga ati Juno ngo arateye ivi Juno ngo amajambo menshi bakavuga umuntu bazi ukuntu ameze n'ukuntu ateye oya ushaka kumenya Juno ukuntu ameze n'ukuntu ateye nankurikiye jewe Alia Rose wo mu Burundi ndamubwira nimba shaka kubimenya shaka kuronka nimero ya Juno utegereza kuca kuri jewe urumva byose ubu rero responsabilité moi Litian abatari banzi izina nitwa Litian mugabo Alia Rose wo mu Burundi Litian Alia Rose wo mu Burundi Litian reka ndakubaza ibibazo biki kugira turangize n'umwanya uriko uragenda ni witeguriye gute umwaka wa 2023 umwaka wa 2023 niteze gute sinzi n'ukuntu bibabwira ubu ndi ngaha mu Burundi umwaka wa 2023 rukundo ndiko ndabibona aho bigenda bitera imbere ni nkuko mugenda mumva Alia Rose wo mu Burundi yagiye mugaza numva nashize mu Rwanda byo murabizi utwara ubonande nabyo mwari muzi hinge biri mu nzira muzobibona oya nibi nabyo mwari mwiteze ko bishobora kuba muga mwabibonye vyabaye nibindi muzobibona sivyo kuvuga ni ya pepu yiwawe ufise yo kuvuga ati je ndizeye ikintu kana ndizeye jewe nzoshika mu Rwanda kwa Alia Rose na Juno iwabo muzobona amafoto kugira muvyemere abarundi mwebwe mwemeza n'ikintu kimwe mubonye foto mukabona na video yamaze gushika mu Rwanda sure Litian nta bintu uri kuraduhisha wewe nana kimwe iyo confidence ufise uyikura hehe yo kumva ko muri no mwaka nyene dutanguye wa 2023 utazohera utaraja mu Rwanda mwaka wa 2023 sinaniteze ku mwaka uzoshika nije bi 2023 ndi kumwe na Juno bya mwaka washitse umwaka ushitse ndi kumwe na Juno 2023 turi kumwe mu kirori kwiye gutiteze mu minsi iri imbere je na Juno tuzoba turi kumwe mu Rwanda mu mezi ataca mu mezi ane kwiye gutoshaka kwiyumvira mugabo nivyo bashobora gushika Litian kazoba nawe nashitse mu Rwanda muri 2024 muri 2025 nkabamba no mu Rwanda mugatangara mugitangaza niyo bavuga rero kwizera ukizera gira ijambo rimwe Juno Kizigenza ahari hose nimba aza kumva aza kubona ino video ikintu novuga kuri Juno na byinshi mfise novuga byinshi nabivuze ico gusa nosaba nkavuga Juno ahari Imana imurinde n'ivyarimwo n'ibikorwa arimwo bimuteza imbere gusumba ngaha nakundwe mu Burundi gusa akundwe no mu bihugu byinshi bitandukanye nareguye nuko bose aho bari ndabasabiye nyene ku Mana batera imbere kandi nibakinege mu Burundi barakundwa kandi cyane ntibakundwe mu Burundi gusa bakundwe n'ahandi hantu ibihugu bitandukanye
n'abariko baranyumviriza nimukunde Always na Junior gusa mukunde n'abandi batandukanye hama n'ikintu novuga nobwira abakobwa aho bari hose banyumviriza ndabahe gasopo gasopo ndabahe gasopo ubu sigaye numva amajambo bavuga jewe Junior yaramamagaye twaragiye kuri stage nyene yerekana Litiane baca bangirira jaro kubera iki bamukunda Junior baramukunda cyane Junior nk'abantu bari bashaka no kumukora ku Junior bakabibura mugabo jewe abona je byarashitse arayambe turabona na nyene turabana nyene amasuku yandi abantu birabatangara rero jewe usigaye ngenda n'abantu bakomakomeye niyo mpamvu nagusanze uri kumwe n'ababouncer babiri ego kubera iki kubera barambwiye ko bazonkorera nabi ku bwande ku bwa Junior oyaha bya vrai abakobwa aha rero ico mubona rero nagoma ndabaye gasopo kuri rero wanje Always wanje na Junior ndabaye gasopo nimuzokoreko ubwiye abakobwa b'abarundi cyangwa n'abanyarwanda b'abarundi b'abarundi bamwe ko bazonkorera nabi gute bivanye n'ukuntu ibintu twaberetse yagiye je na Junior kwa none Junior umukobwa umwe yurije kuri stage n'umukobwa umwe kandi nta mukobwa bazananye no mu kugenda nta mukobwa bagiye bajanye yarijanye kuko atakujanye wewe sivyo kuvuga biri mu nzira sivyo kuvuga nakubwiye nibanga yaje na Junior nibanga yaje na Junior sishaka ko abantu bamenya byinshi Litiane reka tugushimire cyane kubona waduhaye umwanya ushobora kuyaga nawe twari dukeneye ko abarundi cyangwa n'abanyarwanda cyangwa n'abari ku isi yose bagira baronka umuco ku bintu byari byipasije niyo mpamvu twakurondeye kugira ngo uze tuyagire wowe uduhe umuco parce que ni ubuzi ukuri atari kwa kuri dutamitswe n'abandi bantu ari wowe nyene uzi ukuri kuhishije inyuma y'ivyo bintu nizere yuko nitwagukenera uzotwitaba yego uzotwitaba cyane nzobitaba kubera ikiryo shugwe n'uno munsi ukirifise iri shugwe n'ubu ndacari fise ngira muraribona riratesa rimeze neza ibintu sinandizeye ko nobironka mugana bironse kandi ndarikunda iri ndarikunda ishugwe ni mu bintu uko ndaritunga nk'umutima w'iwanje kubera ni kado y'umuntu wahese wo mu Burundi n'uwo mu Rwanda sinaniteze ni kado w'umuntu wo mu Rwanda sinaniteze ko ashobora kuma ikado y'iwanje ndagukunda cyane urumva ijambo umuntu ndakubwiye ndagukunda bibaza ko ryoroshe niryoroshe iryo jambo niyo mpamvu yatumye uzanye ishugwe muri emisiyo ego aho ngiye hose no kuryama umuntu riryama impande y'iwanje nanjye ndarifata nk'umubebe w'iwanje iryo shugwe rimubona ngaho ndarifata nk'umubebe siko ndababesha ni kandi mutwenge baje siniko ndababesha iri shugwe ndarifata nk'umubebe w'iwanje kubera ni kado bamaye aho ngiye hose ngenda ndaritwaye kubera nayihawe n'umuntu nkunda kandi mfana rero ubwo ndamukunda nawe yaranyeretse ko ankunda acarama ikado ry'ishugwe nico gituma shobora kumuhemukira negereza ko aho ngiye hose ngenda ndaritwaye ndamukunda iryo shugwe ni Juno uyu ni Juno nasigaranye wo mu Burundi none ntiwibaze ko iryo shugwe rizoshobora kubura ripfe rihere n'iryapfa rigahera bizoca bigenda gute n'iryahera nzobereka ibindi Juno yamaye ibisumba ngaho Jesus Christ c'est vrai ninge muzobibona muriko murankurikirana kandi mugume munkurikirana muzobibona ibintu ni bukebuke reka ndabashimire mwese mwariko murakurikirana ni Milen TV mwariko muradukurikirana mwari ndazi ko mwaryohewe n'ino emission ndazi ko mwaryohewe n'ivyo Litiane ajeje kutuyagira ariwe Always wo mu Burundi ndagushimire cyane nawe umaze gukora subscribe ndagushimire cyane nawe utarabikora ariko ugiye kubikora sezera abakunzi bawe Litiane
bayi tuzosubira kandi ndabasabe n'ikindi umwaka mushasha kandi ndabashimiye cyane ndabakunda cyane abariko barankurikirana mwese ndabakunda n'abankunda nanje ndabakunda ndabashimiye cyane rwose naho ubutaha ciao ciao